hamwe hari yuko iyo basanze muri bo hari utavyara bashobora kukizira bakamukana. Ariko rero biravana n'ico byavuyeko kugira ngo uyo atashoboye kuvyara ibikunde. Murazi yuko iyo bagomba kubakana bategerezwa kuvugana ukuri. Ubwo rero iyo bariko barayaga kenshi baranayaga n'ibyo kubaka n'ibyo kuvyara, hanyuma bishitse ugasanga muri abo bubatse harimo umwe abizi neza ko ari igituma atazokwigera avyara ntakibwira uwundi, ubwo bikaba ari igituma bishobora kumenyekana kikaboneka neza. Dufate duhora turonka nk'uburorero bw'abantu b'abakenyezi akiri umwigeme ugasanga yaragwaye indwara baramukuyemo igitereko, hanyuma rero uwo musore akamuresha ntiyigera amubwira ko ico kintu coba caramushikiye. Murumva yuko ku vy'ukuri ico ni ikintu gikomeye cyane ushobora kuyagira umuntu mugiye kubaka, kuko ahaniniya naho mu mategeko atabo vyanditse yuko ico cotuma abantu bavana, abagiye kubaka kenshi baba bifuza kurondoka. Ico rero umwe muri bo ashobora kuba afise iyo ngorane yoyibwira mugenzi we kugira yumve yuko yoshobora kuyisabirako. Aho rero bishitse ugasanga yaramubeshe, hari ikintu gikomeye cyane yamubesheko, uwo yumva bimubabaje muri urwo rugo arashobora gusaba yuko bavanisha kubera imvo yuko hari ikintu yamubeshe gikomeye cyane mu buzima bwabo. Kiretse gusa nk'uko nabivuze, iyo yari abizi ko hari ikintu gikomeye nk'icyo cyo kutagira igitereko baragikuye mubizi neza, kandi bishobora kuboneka n'abaganga bashobora kuvyerekana, biroroshe yuko uwo mubakanye ashobora kukwagiza ko wamubeshe, kandi kubesha ni bibi mu rugo. Mu bisanzwe umuntu abesha nta muntu yomukingira, yovugisha ukuri iti je nawe uje kumusesha hariho agahanze, mugabo niwamubaho ugasabira ko twoshobora kubana. Mu gihe rero atavyo yamubariye aba ari umubeshi nawe murazi atiga muhana. Itegeko rigenga n'imiryango n'umunsi rirabafasha cyane rwose, kuko nababariye ko muri rusange kuba umuntu ashitse mu rugo ntavyare ata kintu gikomeye kuko nabivuze yahishije uwo mubakanye camutuma atovyara, kiboneka nk'uko navuze natanze akarorero kumvikana utagira igitereko kuvyara biragoye. Nkaziya ndwara zindi bavuze zindi zijanye n'ama-infection n'ibindi bagiye bavuga, bijya biragoye kwerekana, bijya byo ntawo bifatirako. Ako natanze akarorero k'ikintu kiboneka umuntu ashaka kubesha nawe nyene akizi, ariko ubundi muri rusange umukenyezi ashitse mu rugo ntavyare, si ukuvuga yuko vyotuma aca atotezwa akirukanwa kutararira. Naho nyene n'ico gihe navuze yuko bishitse akaba yaramubeshe, biravana naho nyene ukuntu avyerekanye, kuko barashobora gukundana bakagenda bakubakana batigeze bayaga ibijanye no kubaka n'iki, atana kimwe umugabo yoronka cerekana ko yamubajije tuzovyara bakaza barabiyaga. Byose bivana ahanini y'amategeko akingira umukenyezi. Umukenyezi atavyaye muri rusange ntigituma kubagurwa, ntigituma yirukanwa mu rugo. Ikintu cotuma yirukanwa nuko hoba harabaye kubiganira bikaboneka. Ubu murabona bwarateye imbere uburyo ashobora kuba baje baraganira, mwandikira akamesaje, mwandikira agakete ati tuzovyara abana bangahe, ati nifuza 3 ubundi 5, hanyuma rero baheza kugira mariage nyuma y'umwaka, ati mbega wowe ko numvise hariho amakuru avuga ko utagira igitereko, nivyo ugasanga yarose nk'amakuru yose avyerekana. Hanyuma rero asanze ari ivyo akazana ya mamesaje, akazana vya bintu byose ati eheraba urazi ko twabiyaze kenshi warabeshe. Nukuvuga ico kinyoma kugira ucerekane, murumva yuko ntivyoroshe, ari naco gituma umukenyezi akingiwe bikwiriye n'amategeko. Murakoze.